Inzira y'umwiza nayifashe nzirasheka nasanze ari Izimiza Kuko ariko byo yuko narese azofise igikomere ku mutima wanje arico gikomere kuko namaze igihe kirekire cyane ndiko ndarondera umuntu ashobora kumvura ico gikomere nari narabuze mugabo tumaze guhura nawe nabonye yuko atawundi mudogiteri yomvura atari wowe kubw'ivyo ndakwinginze muzo nkomeretse nk'uwa mbere muzo mbabaze nk'uwa mbere ndakwinginze mbere by'ukuri ndagukunda kandi bivuye ku mutima pe umenye ko wicaranye n'umuntu agukunda by'ukuri naragerageje gutohoza amakuru yawe nza gusanga atari uri mu makosa niyo mpamvu nahisemo kugukunda kubera ko nari nzi ko abagabo bagorana nibagira ko ari mu makosa ariko nararyohewe cyane igihe numva yuko atari uri mu makosa guca uzi ko hari umuntu agukunda by'ukuri ataburyarya burimo ikindi sindi marayika nibagiye ko nawe uzi ko udakunda ari na marayika bishobora kuzoshika yego nkakosha ariko uje ntaho uri nzogerageza ariko ibishoboka byose sinze nkubabaza ndagukunda mu by'ukuri numva nezerewe cyane cyane gose burya urugo ni babiri kandi iyo babiri bagiye hamwe n'Imana irahezagira ndafise ivyizigiro yuko nitwajya hamwe twarondera Imana izoduhezagira kandi na papa zonezerwa cyane kuko nawe arifuza konzana umukazana nyubaha umukazana nkunda muri situation ndimo ndagukunda cyane kandi nizere ko vuba tugiye kubana urazi kuri mwiza ndakubwira ikintu uri mwiza kuvoma mwana miyo bido ngenda kuvoma amazi reka ndagufashe mwana urabona aho uracari umugeni kandi ntuzavuge uvuga ngo waje gukora ngaha cyane turakuvunagura oya databukoya mbe nk'abantu bo kubona office ni bido no bisigura gute mu bantu oya no kuri ivyo biteye isoni byo imara amaji no ndiko ndisuzuguza kandi ko ndasuzuguza n'umugabo wanje oya no kuri oya mugabo vyari kuba vyiza ndagufashije kuko nundi naramuvomera oya ivyo vyuwo wundi ni vyuwo wundi wakare jewe no kuri ivyo kunda ntage n'ikintu no kumesa ntage n'ikintu na kimwe uzo kwigera ufasha no kumesa kuko abantu hamwe bazombona no bandiki mara sinokwigira no kuno nisigura kwera hama ko waruvuze ko atamazi hari reka ngende kuyavoma ndagaruka Bega bashe ko nabibonye nk'igitangaza kuno mwana w'umukobwa kiri umugeni nk'uko ufashe bidongiye kuvoma akacanyakira ati kirazira ko uja kuvoma je mpari ngiye nabona ko hari ingo zitanga indero n'izindi zitagitanga indero ko uwa mbere yari simba rubebe yari yarananiranye ariko ubu Mungu wanje yagenda yaronka umugore mwiza ubu ndarunse umukazana kwe agiye kuzonyubaha Inzira y'umwiza nayifashe nzirasheka
irimo amatara meza y'ubwoko bwose, ndetse irimo n'ibyo kurya byinshi byiza umuntu ashobora gufungura, ariko nta mahoro umuntu ayifisemo. kandi ndiko ndaraba mbamengo kuhava n'ibibazo, tuzohava muri situation cane. Bigaragara yuko hashobora gupfa umwe muri twebwe. Kubw'ivyo rero imbere ya byose je nari nifuje ko twomenyana, nkamenya Rosalie yava, nkamenya hakomoka nanje uko nyene, kugira ngo tubeho tuzinanye mu mwanya Imana ikidutije imbaraga nk'imwe z'abazima. ndo uri umwana mwiza cane, ico gituma ndagukunda. tuba nk'ivyo vyiyumviro vyanyu tuzanye ivyiyumviro bizima, kandi ni vyiza kugira ngo tubeho tuzinanye, umwe azi yundi ava n'undi yakomoka, kubera hari n'igihe twogira amahirwe tukagenda mu nyuma ubucuti bukazobandanya tukadusubira kubona. Hama ku mazina yanje y'ukuri nitwa Tuyisenge Rosalie, nkaba ndi umukobwa wa Juvenal, nkaba mvuga kumubona. Kumubona? Juvenal papa Sam? Urabazi? Rosalie, nanje ndi umukobwa wa Nzeyimana, ariko papa yarapfuye. Jewe ndi mutoya wa Tereza, umugore wa musaza wawe. Twakabaye turi famiye, nkaba nari ndanabizi. Kigihe cyose tubanye ngaha muri runo rugo turi famiye ariko tutatsinanye. Ariko ikindi kiriko kirantangaza ni kimwe, none we ko nakuzi ko nigeze ndakubona ko batereza n'umunsi umwe. Rosalie, igihe twimukira ku mubone nta minsi nahamaze, naciye ngenda muri Arabi. Maze kugaruka nasanze wewe wararongowe, kandi sinari ndakuzi, ariko narumva ko afise mushiki we yarongowe. Niyo mpamvu jewe utarunzi, nahajya kumubone n'abantu benshi banzi, kuko urumva ko igihe kinini nakimaze muri Arabi. Kandi maze no kugaruka naciye nza ngaha, nta minsi myinshi namaze muhira. By'ukuri birandyoheye cane usanga turi famiye, ahubwo ni ugushira ingufu hamwe tukaraba ko twotsindiye intambara turimo. Urazi ukuntu bari bambwiye ngo ndakwica? Ibaze iyo nza kwica famiye yanje. Tukasi, by'ukuri ndakwishimira cyane, maze kukwizera kandi uri umuntu mwiza. Gusa ubu tugize amahirwe nuko tumenyanye, tugasanga ko turi famiye. Icyo nusaba gusa nuko twashira umutwe hamwe tukagica inama, tukanasenga, tukaraba ukuntu twikura mu maboko y'ababazi. Reka ndakureka, burya maze iminsi ndyama ndandasa ndakureka, nasinzira neza, umutwe ndumva ibitero byinshi cyane. Reka ndyame ndabe ko ubanza ubwira basi n'ijoro ryarakumbutse. Naraye ndiko ndiyumvira inzira yotuma dutunga. Cyambona neza yuko kugira dutunge nuko twokora film. Yes. Nuko twokuguruza YouTube yacu, maze tukaza turakina amafilme du posting. Narumvise yuko YouTube iriha, ati turashobora gutunga biciye kuri YouTube. Ubu si wambwiye ko umugore wa mbere yagiye muri ibyo bya filime acaragenda. Besheri, ariko tukwiyumvira ko nanjye ndabigiyemo, nca mpinduka cyangwa wowe ugahinduka.
na cyane cyane yuko umaze kuba umustar uzobona abakobwa bagukunda cyangwa uzobona abandi bajyana ko bandusha agaciro sheri basi nta kuntu betwaye n'umuceri basi ya kuri mu muceri ni vyiza mugabo muri je ndiyumvamwe Imana kandi nawe wereka kumbesha bafise Imana yo gukina Jinani blonde sheri bafise ubwoba kuja guhinduka pe burya nimba iyo ngeso nari nsanzwe ndayifise nubwo ntukina filme ndashobora kwimbura raba abanyagihanga iyo bimbuye umuceri baca bazana abagore 3 4 5 raba abanyagatumba kubera baroba cyane baca bazana abagore 2 3 be ndakubwiza ukuri burya guhinduka ni ingeso y'umuntu ntabwo ari igikogwa cyangwa amafaranga okay ntugire ubwoba je sinzo kwigera ndaguhinduka n'umusarimo kirese wewe gusa ndiyumva muri je konfisi Imana yo kwandika amafilme ngoma nangure nandike filme bita igira neza none shiro tobishobora ya nzo bishobora ndi kumwe n'Imana bizoko ahubwo nyene wewe be urabona urikora kina filme hari gibagwereza role bakakubwira ati twenga bavuze stand by bakavuga action ugaca twenga action twenga Dore byo nanira rira fata yuko umugabo araguhevye fata yuko umugabo waguhevye ukura musaba umugabo wawe okay fata yuko ukura musaba imbabazi umugabo wawe rira action none shiri no yataumwe okay rira yuko mama wafuye action mama anjara kumi ndakubwira ikintu kimwe be burya nasanze abakinyi ba filme burya bari bakwiye kuza barahabwa agaciro gakomeye yumvira nk'umuntu bashaka kubwira ati rira mama warafuye kandi azi neza ko mama wari muzima akarira uko nyina agakora ibyose uzi ngo arafuye yumvira bashaka kukubwira ati tukanana n'umuntu uyo muntu ntacyo mufa ukamutuka mara numva sheri ukadamva hari nk'umugore w'umuntu ariko arakiruka kadamva mwisenga ni mara iyo mugabo uzi ikintu kimwe je mfise ko jaruzi nuzo rusomana n'abandi bahungu nuko nzogwarore nuzo rusomana oya nawe ndasubana n'abandi bakobwa njya gusomana nawe umugabo kuba uri kwe sasa washiranye nagukunda nani ndagukunda aka kanya Izimiza amasinema yagukoreye umugore wawe ubu nawe uca ufata umugore wawe mwiza umwana w'igikundiro umukazana adashobora kunkundira ko nkora ikintu na kimwe umukazana w'icubahiro umukazana nyubaha nka sebukwe neza nawe uramujanye mu vy'amafilme mwana wanje koko kabisa nagomba ndakubwire ko isinema yuko atari mbi ubustare nabwo ari bubi ahubwo bivana n'ingene uvyitwayemo dadi hari abastare uno munsi barako barafasha imiryango yabo hari abantu batunzwe n'amafilme uno munsi gusa umugore wanje yavyitwayemo nabi ubustare ubwitwayemo nabi niho buca boneka ko ari bubi so buryo umugore wanje nasanze burya arafise impano yo gukina filme ndashaka yuko umuhezagiro kugira ngo ati atangure gukina filme ndamwandikira amafilme ndabiko ashobora kuba icyamamare urabona ko ufashe umugore wawe urana ubwiza afise n'ubwitonzi afise umujanye mu bintu vy'amafilme none ga mwana ko nzi yuko ibintu vy'amafilme birabwa n'abantu benshi kandi nkaba nzi yuko aba diaspora baba batagyamiye amajanja ku bagore babandi beza ku bakobwa babandi beza none ga mwana ushaka gusubira mu mubabaro nk'uwo waciyemwo ubushitsi dadi abantu benshi muri no misi barakunda kubeshira aba diaspora ngo nibo bajya abana burya nasanze nta mu diaspora afata ku nguvu ahubwo babivuye kuri bo kandi abirirwa bajya gusambana n'aba diaspora bajya gusambana nabo kubera gushakirari abakobwa benshi bakinugiye bakundirari muri bo babashaka ubutunzi bakubitwa idolari ugasanga bari bagiye abasheri babo
umugore wanje ndamwizeye, hamara musagiye naho azoba atari uwiwanje, kuko nimba ari umugore w'isezerano ategezwa gukunda umugabo we mu bihe byose, mu ngorane zose, situation zose. Reka umugore wanje agende guhindura filme na niyo nzomenya kwa nkunda. Rega buryo umugore mu gihe ufise umugore batamuresha ntushobora kubona yuko agukunda cyangwa atagukunda. Reka bamureshe bamukubita idolare abanyiye tucavuga ati wallahi umugore wanje arankunda. Oh mana yanje, muri make ushatse kuvuga yuko umugore wawe ushaka kumugeragereza ku madolari. Mwana wanje ntawumenyera akaziri, ntawumenyera akaziri, kandi icyo umenya coco ni umwana w'umuntu, kandi umwana w'umuntu ku ifaranga ni kindi kintu. Gusa icyo umenya coco kimwe ndakubwira, je nka so wawe, nimba koko umutima wawe ari vyo ugusavye, nukuri ndakwifurije umugisha. Genda ugira umugisha n'umukazana wanje, hama muhanura izindi ngo, muhanura abo bose bagira mu nzira z'ubuyobe. Icyo nicyo ndabifurije. Amusige navyo mari baje. Urakoze cyane. Sawa. Ni sawa, tuna. Nari numvise ngo Samuel yararongoye. Nari nje kuraba uwo mukobwa yubahutse kuza kurongorwa n'agakene nka karya anye. Kumbe ni wewe. Mbe mukoda kubaza. Ko mbona ukiri muto. Wihoye iki kugira uze kurongorwa na mayibobo nka Samuel? Bakubwiye ko ubukene ari ingwara canke bakubwiye ko ari urupfu? Hama ikindi naco je naje kubaka sha, nimba wewe wari waje gutembera, je naje kubaka ndazi canzaye. Hama yari wewe wari warongowe hano? Waje kubaka ni waje muri banki. Ayaracara amava muhira uzoteburuhe. Antwa umugabo waje ko ntawe uzi neza. Ndagucira gace. No mugabo atacifu na ruguragira. Umugabo guhera ku itariki imwe gushika ku itariki 31 asumirwa na se, yambikwa na se, ntazi kugura n'ikana mbiri y'umugore, ntazi kugura n'igitenge cy'umugore. Rindira ubwo buhuzu wavanye wanyu nibwaguhererako. Ukabura nico kutaguza muhira, niho uzobona neza yuko waje kuba kutaje kuyoragura amahera muri banki. Hewe jewe nari umusuperstar, antwa ndibaza uranze ticamamare, nta muntu numwe atanze mu Burundi, sino mu Burundi gusa nta muntu numwe atanze kwisi. Fisa amafaranga menshi yuwanje, nakorera amafaranga nkamuhereza, nkamugaburira, nkamwambika, ako narananiwe. Wewe uri nshingaho atanakazi ufise, wibaza ko uzobishobora? Mada, humuranda zicanzaye. Hama, ushobora gusanga n'ivyo yashitseko yarafise mu ruhare. Simbura impamvu uri kuranyijya. Nakupa pole. Basi ndagucorera akadimira. Urakoze. Hama n'amafaranga yawe nshaka. Chids. Ndibaza mbisa nkabandanya nkumbura. Okay, gusa rero ico ndakwemereye ni kimwe. Ndabona yuko kiri muto ataragera ko yonona. Niwananigwa kumva yuko urambi ukabona yuko bikugeza, uzoze muri timu wacu tuzoguha akazi ko guteka. Nakare nta mukozi dusa dutekera, utwari dusi yaragiye. You are welcome. Ndumva uzi gusuzugura ngira biro nke diplome. Inzira y'umwiza nayifashe zingirasheka
ndabona kuri mwiza, uri umukazana w'igikundiro, uri umukazana waje kunteturura, waje kunkura mu gahinda nari mazemwo imyaka, uri umukazana utuma ubu aho nsigaye ndi ntikoraho, uri umukazana utuma aho nshika hose ubu nsigaye mfite icyubahiro. Mwana wanje, ndazi ko mugiye gukina ibintu vy'amafilme, ndakwinginge mwana wanje, ntuze utwagwe n'ibihenda amaso, ntuze uhendwe n'utudorari tuza tuva hirya no hino, utuntu tukurondera ku mbuga ngurukana bumenyi. Uze wamushikame, ugaragaze akaranga n'urukundo rw'urugo rwawe. Ntuze utwagwe n'ibishobisho vy'amadorari ubona abantu barungise utazi yaje ava. Kubw'icubahiro c'umuryango, uze ukunde umugabo wawe, umukunde, mushikamane, mufatane. Hama nanje ahondi ndabifurije umugisha mu vyo mugiye gukora. Nakoze. Papa, humura cyane. Siniteguye kukumara amada cyangwa kugukoza isoni, cyangwa se kumara amazi umugabo wanje. Ndakunda umugabo wanje kandi ndamukunda cyane. Iyo akaba ntamukunda mba naramusize kera, mba ntameye kubana nawe, cyangwa se mba narahukanye. Aho hanze hari abasore benshi bafite amafaranga, ariko namuhisemo mu bahungu bandondera ari benshi. Humura rero, singiye kumusiga canke ibikorwa gisoni, kuko ibyo by'amasinema sibyo byoca biza bituma mpinduka. Humura. Ndagushimiye kuba wumvise igisabo canje, ariko rero mukazana wanje, mperuka kurya agafiga karanze karyoshe kera. Ndakwinginge mwana wanje, raba wite mu gikoni ukankarangire neza n'ukuri. Jen. Be, munezero uranyishe. Habaye Be, uragiye filime igira neza. Shabe na Imana itakura umuntu kwe. Ubu iri kwiraca ku mateleviziyo y'Uburundi. Atenebe. Ho mananje sheri. Nyine fibuke. Simunezero tebwo. Rayo nk'ukimana. Shimwa mana, ubugoma kumbwira ko filme nanditse yanje ya mbere igira neza. Ica kuri Mr. Sami, yuko iri kwakundwa. Sheri. Twe ndibaza ngo bamwe bavuze ko tugiye kubaho nabi, bamwe bavuze ko atatuzoshika, bigiye kugenda gutya. Be ndafite ivyizigiro yuko bizogenda neza. Iracyari inango. Iracyari inango. Reka gusa mfata ikaramu nandike. Bizogenda neza cyane. Ramabe. Hariho umudiaspora yaje. Yari yarondeye Karine kuri telefone yiwe. Hama acamubwira yuko yakunze kuno nkina. Yasine twakina. Umeka turakina ajya muri Granite. Rero acabaza Karine amusaba nyuma kanje kandi acamubwira ko nta WhatsApp mfise. Ngo rero yaje yabwiye Karine ngo je mu gitondo ngo nzogenda ngo gutara telefone. Ngo yanduride ngo yanzani sinzi rero ko vyumva. Be nubwo mujyana na Karine abanonyene baramutse babonye mwinjiye muri maison de passage, nubwo atakibi mwokora baca kubakubona yuko muri ndaya. Erega burya abakinyi ba filme natwebwe rimwe nitwe twikurira ko gashambara tukimara amazi. Be nimba arafise umutima wo kuyikuzanira azoye gusanza ngaha canke tuzomu adresse hano tuzwa turi muri shooting yadusangeyo. Be sinifuza ko bazovuga ati umugore wa Mr. Sami ni ndaya wa diaspora. Okay, hama humurabe kurumva humurabe YouTube yatanguye kuriya namaze naronse message bambura ko tumaze kuba monetize
wewe ngomba nandika izo filme nawe ngomba tinandika filme bita Kirezi tuzoja kwikinira ruguru. Akeshe let's kuna mukisezerani sinari no kubikorera nduwunje shangenda ariko abanjije kubatwa. Basokoro, 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 sokoro, sokoro, basokoro. Muganga, ubona icari kinzanye. Narumvise yuko umugabo wanje yarongoye. Nkeneye yuko ujya mukeba wanje umuzimya. Nkeneye yuko umugabo amwanka amuhugwe amwirukane nta wundi mugore nkeneye muri rujya rugo. Nkeneye ujya mugabo ahangayiki aronka isomo makazogaruke kundondera jewe. Ndakwingenza uzimye ujya mugore. Ujya mugore, ntabwo twashaka kumuzimya. Kuna makondisiyo yose twaguhaye yarakunaniye. Ntabwo wewe ugiye kuzaza wangara. Ujya mugore arasenga. Ariko muganga, wese wambwiye yuko uri umuganga wa mbere ashoboye ku isi yose ko atakintu na kimwe cyo kunanira. Uno munsi bigenda gute ngo uvuge ko utoshobora kumuzimya? Nambo. Yatari kubera kunda. Ujya mugore arasenga cyane. Arama mahombe. Ujya ibyiwe nicyo kimwe n'iby'abakamikaze. Ujya n'ibihuye n'iby'iwawe. Kandi wa makondisiyo yose twaguhaye agiye uyica. Ujya nikoshaka kumuzimya. Ushaka kumuzimya. Nibyo ukunda. Oya muganga, oya nukuri ndakwinginze ukora ibyo ushoboye byose. Jewe uco musaba cyose no gitanga ariko je sinkeneye gusubira kuzima. Nkeneye ngume ndi hit, nkeneye ngume ndi cyamamare. Sinkeneye gusubira hasi ndagusabye ufashe. Kondisiyo twaguhaye zarakunaniye. Ahubwo wewe ntukeneye kwicara ku makondisiyo twaguhaye. Ukayicara ukavuga ati ngiye gukora amakondisiyo. Amangomane hiti yanjye. Amambo mu cyamamare. Kwisi yose.